je narigeze gukora ikintu igihe kimwe mbwira umwana wanje yego yariko yiruka n'igikere agomba kucica ndabwira nti kirazira ngira bimwe vyakira nti ntugikoreko nuko nyine vyaciyemo nkagomba kubesha kumwe babesha ntugikoreko mama yocika ibere hanyuma umwana acambwira ati papa ati maze kwica bitata kicagira kane ico nita indero ngaha mu gisagara ugiye hariya hirya usanga cabaye ingorane nk'ubu narigeze gucokoza abana ndiko ndababaza nti mbega umwana w'indero yotaha isaha zingahe muhira yego umwaca mbwira ngo sadepa none ngo mu gisagara yotaha kimwe ngo n'umuntu w'icendajuru rero iki ariko arakivuga yariko aravuga ati ahantu hari amatara n'ahantu buca bwira hakiri kare abantu ntibatahira rimwe ndabwira none umwana w'indero yotaha isaha zingahe abaruguru wasanga bariko bavuga ngo nk'isaha 12 yego umuntu yoba yashitse muhira ugasanga bo mu gisagara naho ngo nk'isaha 3 biba bimeze neza rero urumva ivyo byose bivana n'umuntu birahinduka bivanye naho umuntu ari canke ahagaze. Yesu ashimwe bakunzi ba Salocom TV 1 canke mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uri. Nizere ko muguwe neza twebwe tumeze neza nkuko mubibona muri kumwe na Irambona Guilain kuri kamera muri kumwe na 1K hariya mu buhinga bw'ivyuma ni Bienve on the mix. No musi muri Salocom TV 1 tubafitiye ikiganiro kidasanzwe. Je suis sûr ko muza guhezagirwa kandi mufashwe cyane gose. Tubazaniye umutumire adasanzwe. Umutama inararibonye sinzi ko ngene twomwita n'umuntu kabisa afise amateka menshi muri runo rugendo mu gikorwa c'Imana mu bintu bitandukanye. Rero tudatevye twagomba tumuhe kaze kugira atuganirire vyinshi. Karibu sana. Salocom TV 1 Salocom TV 1 on YouTube. Ya nkuko mubibona muramubona kuri kamera za Salocom TV 1 n'umutama wacu muramuzi benshi mu magroupe publique mu bintu bitandukanye. Rero tudatevye karibu mutama. Murakoze cyane. Nizera yuko ntihenze muze ko murabatama bacu badufashije byinshi ngaha anye cyane ngaha Igitega. Ego nukuri tubanze tubashimire cyane. Murakoze cyane agenda bakengukiye cyane kuko namwantumiye ego muri kino kiganiro. Reka tugire ko mwibwire abakunzi ba Salocom TV 1 hari abashobora kuba batabazi kuko televiziyo yacu iri kukurikiranwa na benshi mu mpande zitandukanye. Ku mazina je nitwa Pasteur Sengiyumva Augustin nkaba nkorera mu muryango wasoma Bibiliya mu Burundi bita mu Gifaransa Ligue pour la lecture de la Bible nkurongoye akarere ko hagati no mu buseruko bw'igihugu cyacu kandi umuryango wasoma Bibiliya mu Burundi asanzwe ari shirahamwe rukristo rikorana n'amashengero atandukanye si shengero ariko nishira hamwe rikorera amashengero ahanini tukaba dukorana n'ugwaruka tugakorana n'abana batoya ko dufise intumbero ivuga yuko twifuza kubona abana n'ugwaruka bacitse abigisho ba Yesu Kristo buzuye ivyizigiro kandi bashobora guhindura imiryango bagahindura n'igihugu cyabo. Ego Pastor jewe mbanze ndabashimire ku ruhande rw'iwanje kuko mwe twamenyanye muri groupe publique mudufasha muduhanura antuka mu bintu dukora hari ivyo namwe mwagize ico mwaterereye nukuri muraba agaciro kenshi abantu bakunda gushimira abantu bageze ku mushasha cyangwa ku mpanda ariko no munsi tubashimire ngaha anye kuri zino kamera za Salocom TV 1 muriko mukora ibintu vyiza kandi bikomeye cyane nukuri Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Ego Pastor je nabahamagaye kugira tuganire ku bintu vyerekeranye nkuko mubikoreramwo buri munsi muri Ligue pour la lecture de la Bible ku vyerekeranye ni indero y'umwana mu muryango. Ego tugiriye ko umuntu yotahura iki iyo tuvuze ngo indero y'umwana mu muryango mbega hakenewe iki canke niki kiranga ko uwo mwana kanaka yaronse indero ikwiye yo mu muryango. Karibu. Murakoze cyane kuri kiganiro ciza mwantumiye ngo kugira ngo tuganire. Ego ni kiganiro kijanye n'indero y'abana cyane mu muryango. Ego ikintu kijanye n'indero ni ikintu kidasanzwe
kandi c'inkoramutima ego kandi kiri mu bintu nanje nezerererwa kwigisha kuko ikintu kijanye n'indero niyo kitagenze neza kiraza kikagira ingaruka mbi ku gihugu kikagira ingaruka ku muryango kikagira n'ingaruka mbi ku mwana wenyene muri ku nakazoza kabo rero iyo umuntu nkuko bamaze kwivuga ngo indero umuntu yumva iki atahura iki ikintu c'indero ni ikintu kitorosha kuko niyo umuntu ariko aravuga ngo umwana w'indero ninde usanga ivyiyumviro bitandukanye bivanye n'abantu ikintu kijanye n'indero kira mu bintu bimwe bimwe nagiye ndagerageza kuraba imbere yuko ninjira muri iki kijanye ni igisiguro y'indero ukuntu ariko ndavuga ku kintu gikomeye kijanye n'indero y'abana harimo abanditsi bamwe bamwe nagiye ndaraba ivyo bagiye baravuga umwe yavuze ati ntanguye no mu gifaransa yavuze ati l'éducation change avec le temps et avec le milieu no kuvuga ico nita indero ngaha mu gisagara ugiye hariya hirya usanga cabaye ingorane nk'ubu narigeze gucokoza abana ndiko ndababaza nti mbega umwana w'indero yotaha isaha zingahe muhira umwace mbwira ngo ça dépend none ngo mu gisagara yotaha kimwe ngo n'umuntu w'icendajuru rero iki ariko arakivuga yariko aravuga ati ahantu hari amatara n'ahantu buca bwira hakiri kare abantu ntibatahira rimwe ndabwira none umwana w'indero yotaha isaha zingahe abaruguru wasanga bariko bavuga ngo nk'isaha 12 umuntu yoba yashitse muhira ugasanga bo mu gisagara naho ngo nk'isaha 3 biba bimeze neza rero urumva ivyo byose bivana n'umuntu birahinduka bivanye naho umuntu ari canke ahagaze rero nkuko nariko ndabivuga hariho umwanditsi umwe yavuze ngo la menace de la famille égale la menace de la société we ico yariko aravuga yariko avuga ngo ibibangamiye umuryango bica bigaruka bikabangamira igihugu canke bikabangamira aho umuntu abaye mu kibano aha ni kimwe nariko ndavuga nti no kubiraba neza iyo umwana atarezwe neza adafise indero ingaruka mbi igaruka ku muryango kandi igagaruka ku gihugu no kuvuga ngo menace ibaye ya société igaruka ikaba na menace yaho ya famille ntuze menace ya société ubundi nawe acaravuga ati l'avenir de la société dépend de ce que nous faisons de nos enfants aujourd'hui wagaruka akavuga ati kazoza kaho tubaye gahagaze kucyo turiko turakora ku bana canke ku mwana uno munsi ico turiko turakora ku mwana kiza kuvuga ico uburundi canke tubaye n'ikibano ico kizomera ubundi nawe agacavuga akavuga ati la société de demain appartient à celui qui a l'éducation aujourd'hui no kuvuga ngo ejo h'igihugu canke ejo aho tubaye kari mu maboko y'umuntu ariko arigisha rero nkuko wari kurabivuga iyo ndiko ndakora iki gikorwa ari mu bana canke kwigisha mba nzi yuko hari contribution canke ico ndiko ndaterera mu vyerekeye umuryango w'ejo mu vyerekeye igihugu c'ejo mu vyerekeye ishengero ry'ejo rero nkuko wari kurabivuga none indero ni iki abantu bose ntibumva indero kumwe ariko ico bahurizako nuko no munsi bahuriza kuri iki kintu kivuga ngo indero yaratitutse ntibacumva co kimwe baratanga isobanuro kumwe bariko baravuga muga ico bose bahurirako bahurira kuri iki kintu kivuga ngo indero yaratitutse rero uri kurabiraba indero bamwe harimo bavuga ngo indero ni inyifato umuntu agira kugira ngo abeho mu mahoro uwundi nawe yavuze ati indero ni uguhanahana ivyiyumviro imigenzo ubumenyi vy'agaciro hagati y'urunganwe rwa kera n'urunganwe rw'ubu rw'amageneration uyundi nawe yavuze ati indero ni ukwitegurira ubuzima ariko rero aha haciye haza ikindi kibazo hazamwo irindi jambo ngo none ubuzima ni iki bamwe ubuzima babona iyo umuntu avyibushe umuntu ari munini afise imodoka afise abana benshi yaguwe neza ngo uyu muntu arafise ubuzima n'ibindi amazo n'ibindi abandi nabo bavuga yuko ubuzima babona ko ari bihe umuntu amara ariho ariko ntibiyumvira inyuma y'ubuzima turimo uwiyumvira gutyo abafise
igice cyo kwiyumvira ku buzima ariko twe nk'abantu bizera Ego. turazi ko ari ubuzima bw'uno munsi hakaba n'ubuzima bw'inyuma y'urupfu cyane gose. uyundi nawe yavuze ngo indero ni ukubaka iragi ni ukubaka iragi. Pastor dutawuze aho hantu iyo umuntu avuze ati kugira indero ni ukubaka iragi. Dutawuze kuvuga ngo kubaka iragi ni ukuvuga ngo icyo ndiko ndakora uno munsi ego hari icyo mba ndiko ndategura cejo hari ni ukuvuga n'igihe ntazoba n'igihe ntazonda kihari ni hamwe baravuga bati uyu muntu uko apfuye asize iki kintu kanaka arasize izina ni ukubaka iragi kandi iyo bavuga ati uyu muntu yarareze byagenze gute. rero harimo umuntu yitwa Batiste nawe nyine yavuze ati we yavuze no mu cyongereza acavuga ati the best inheritance a person can give to his children is a few minutes of his time each day. mu yandi majambo yavuze ngo iragi ridasanzwe umuntu ashobora guha umwana wiwe ni iminota mikeya mu myanya afise ku munsi ashaka guha umwana na wiwe. rero muri iyo ndero wewe ariko aravuga mu cy'umuntu yubaka birafatana n'umwanya w'umwana birafatana n'icyo atera mu mwana birafatana n'icyo yubaka muri uwo mwana. ariko pastor mukiri kwako kantu nafise ikibazo Ego. uno munsi turabona mu kibano mu gisagara ndetse na hamwe bavuga ngo ni ruguru ubu abantu abapapa bateramira mu kabari. Ego. ubu rero byaragiye ko n'abamama hari abateramira mu bubari. none ubwo by'ukuri abavyeyi ngo sibo bafise uruhara runini kugira ka kazoza k'igihugu canke ikibano kamere neza. Ego. Mubibona gute igihe abavyeyi ubonye umwanya munini ari mu kabare n'abari muhira baba bari kuri WhatsApp? iki kiri mu kibazo kuko no mu bintu nari nifuje kuvuga nariko ndavuga uko ijambo ry'Imana nk'abarisoma ukuntu bavuga uko indero yubakwa kandi bavuga yuko cyane cyane indero y'umwana hanini aho yayikura yahera mu nzu. Ego. mbere na kera baravuga bati indero haziko. Ego. ni ukuvuga yari indero umwana yigira mu nzu. kandi ikindi kintu je nkunda kuvuga namavuga nti ico umuntu ari naje uvuga uti ndakuze. Ego. ico ndi sindakiri kubera aho ngeze. ico ndi ivyo ndya uko mbayeho uko nifashe si ibi vy'uko ngeze aha ico ndi nakigizwe naho nabaye hano imbere. nama ariko ndavuga nti n'ivyo mfungura ivyo nkunda sindabikunda kubera mfise ubushobozi bwo kugura ivyo ndya ahubwo ivyo ndya biterwa n'ivyo nakuze mfungura. wakuze ubona muhira babateguriye. je nama ariko ndabacokoza nti mu kintu nkunda ndanakivuze abantu benshi ngira ngo ntikibaryohera cyane burya je ndakunda ubugari bw'ibigori. mugabo rero aho byavuye nuko je mu buto papa yari umupasteur yimutse bansiga kwitongo bansiga jenyene. rero bansize jenyene nanje nkiga ku birometero ndwi. aha no kuvuga ngo nije nataha kwironderera nije nataha gukora ibintu byose. rero muri ico gihe ndibuka ko niruka nja kuvoma niruka ntegura nanje kugira ngo rero binyorohere ikintu nakunda gukora naca nkora ibintu binyorohera kwari gucumba ubugari kwari guteka ceri kugira ngo ibintu byihute. ariko nama ndiko ndabacokoza ikintu cyanjyohera nuko kubera atanu umuntu nabushira mu nzu mpeje gucumba ninakora nk'abandi batetsi sinashaka guhakura ubugari ntahonjeje ngo numvirize ko bwahiye. ariko rero iyo ubuhonjeje ubwo bugari bw'ibigori kumva kajya gasavere kabo ukuntu buryoshe niyo ndabuhakuye nkabushira ahantu nashira ko ibiharage ngo ndiko ndabishusha naca nguma ndabuhonje ngasanga nabuhejeje ikintu caramba byari biharage gusa. rero iki carankoze ko gituma kubera ubwo buzima nakuriyemo byatumye none munsi naho afise ubushobozi bwo kugura ibindi ico kiramfata. rero n'ikindi ikintu haje cyo mu muryango ni ikintu gikomeye nyama ariko ndavuga n'abantu bubatse buryo uko dushavura uko tunezerwa biravana naho twakuriye. uzosanga umugabo afise ibyo asangiye na se uzosanga umugore hari ibyo asangiye na nyina mbere rimwe na rimwe n'abavyeyi uko duhana abana ntitubahana uko twiyumviriye tubahana nk'uko twahanywe ko twiyumvira yuko wowe icyo twabaye tubagize uko twagizwe. ibi rero ni ibindi ko ndavuga yuko harya aho mu buto harakomeye cyane haragira umuntu. ariko pastor nafise ikibazo tukiri aho nyene turabona imiryango usanga abavyeyi ari abantu b'abafasoni niko babivuga mu Kirundi ariko tugasanga mu bana babo hari bamwe usanga badashobotse. none abo biba vyavuye he
kuba umenga mw'uwo muryango ni umuryango w'iteka mwakavamwo abana umenga baragorana. Harya ibintu byinjira muri ibyo bintu bijanye n'indero ni byinshi. Si ugutekereza, si iyo nyifato nziza ubona, ariko kiragaruka muri kimwe wari kuravuga. Umuvyeyi mbega naho atekereza ari muhira, ari mu muryango, hari icyo avugana n'abana, hari icyo baganira, kuko si ukugutekereza ni ukwifata gutya, kuko n'umwana kugira ngo ugire icyo uteye muri we biragaragara mu biganiro, biragaragara ko wifata, biragaragara mu bintu bitandukanye. Mbere rimwe na rimwe nahanye nagomba gushika mbere no muntu uzeye, hari witwa Jesse Jackson, niwe yavuze ngo burya umwana arakenera kubona umuvyeyi gusumba kumva ko afise umuvyeyi. Pasa ko kantu kadusubirire kigaruka mbere yanakivuze no mu Congereza, yavuze ngo children need your presence more than your present. Mu yandi majambo harimwo abana bashobora kuba bazi ko bafise abavyeyi mugabo bategera babona abavyeyi. Ni kimwe wari kuravuga, uri kuravuga uti harimo baja mu bubari, harimo baja mu bintu kanaka, harimo bagira ibintu kanaka, umuvyeyi akaba afise indero nziza, umuvyeyi akaba hatekereza, mugabo umwana ntamubone, ntaronke kumubona. Si ukuvuga ngo mubona gutyo, arakene kumubona, harimo ico bariko baraganira, arakene kumubona, hari ivyo bariko baravugana vyerekeye umwana muserurira ibimugoye, ivyamunezereye, ivyamubabaje n'ivyamubabaje. Rero ni iki kiba kigizene. Rero ibi umwana arakenera umuvyeyi, arakenera kubona umuvyeyi, arakenera kuganira n'umuvyeyi. Kandi nkuko namaze kubivuga, muntu uze mu kindi kijanye n'insiguro y'indero, hariho uwundi yavuze ati indero irafise amamo iyo biva origine. Origine y'iryo jambo rivuga indero riva mu kilatini bita ikintu bita educere. Educere gisobanura ngo kuja imbere, kurongora uje imbere, kurongorera umuntu umuvana ahantu umujana ahandi. Ni ukuvuga mu ndero y'umwana ubifatiye kuri mamo y'ijambo ry'indero, risobanura ngo ni kuvana umwana ahantu umujana ahandi, kumuvana mu kibanza kitifuzwa umujana mu kibanza cyifuzwa, kumuvana mu kutamenya umujana mu gutahura, kumuvana mu mwiza umujana mu muco, kumuvana mu buja umujana mu mwidegemvyo, kumuvana mu gukekeranya umushikana mu kuri, kumuvana mu kwihenda ukamushikana mu gusobanukirwa. Ikintu kijanye n'indero nibi harimo rero aho tumuvana naho tumushikana. Aho rero tumuvana naho tumushikana harakeneye ya presence. Kumuvana aho suko tubona gusa, suko mvuko twifashe, harimo ivyo dukora. Rero ijambo n'ijambo ry'Imana rirabitwereka yuko mu kintu kijanye n'indero, usomye mu Migani 22 umurongo wa 6 avuga ngo utoze indero umwana akwiye kwamana zorinda saza atarayivamo. Urumva rero mu gutoza indero umwana hariho ivyo umuntu akora. Kandi uri kurara mu ijambo ry'Imana uko bavyerekana, nuko ijambo ry'Imana ryerekana yuko ikibanza cyatangwa indero hari inzu. Kandi iyo nzu cari nk'ikirasi, umwigisha yari serugo, ivyigwa navyo vyari vyagezwe. Ubisomye mu gusoma mu vyagezwe 6 guhera ku murongo wa 4. Ahandi naho ikibanza cyatangwamo indero vyari bibanza vy'ihuriro cy'amakoraniro. Umwigisha yari Mose, abaherezi, abavugishwa, abarewe n'abashinga ntahe. Leta nayo ico yakora yashigikira indero. Ikindi yari amasinagogi, muharamwumva mu ijambo ry'Imana bahamagara Yesu ngo Rabbi, yari umwigisha. No kuvuga ko hari ikintu cyo kwigishwa. Rero no mu gihe ca kera bariko baravuga ikintu c'indero, hari ikintu bavuga ca haziko. Inzu cyari ikintu kidasanzwe, atari kubona umuvyeyi n'ubutekereje n'ibindi, no kuvuga hari ikintu cakogwa mu nzu. Ikintu cakogwa mu nzu naho nuko umwigisha yari umuvyeyi, bari basokuru, bari basenge, kandi bari bafise ubuhinga canke metodology batangamo indero. Kwari ukwigisha bakoresheje ibiyago, ibitito, imigani, imiziro, kirazira. Ibi ni bimeze kunukunuko. Mugaje murabaza abana, beko no munsi ikintu kizira murakize. Ubu ikintu cyo gutinya ni giki? Imigani, ibitito, metodology no munsi turiko turakoresha mu guhindera abana niyi. Je narigeze gukora ikintu igihe kimwe, mbwira umwana wanje. Yariko yiruka n'igikere
agomba kucica ndabwira nti kirazira ngira bimwe vyakira nti ntugikoreko nuko nyine vyaciyemo nkagomba kubesha kumwe babesha ntugikoreko mama yocika ibere hanyuma umwana acambwira ati papa ati maze kwica bitatu kicagira kane bisobanura ngo ndamaze kuvyica muga ntirava ubu rero harimo n'ivyo tuvuga ngo kirazira ubusanga umwana yamenye ibintu kera aha rero kirasobanura ngo harabaye ikintu bita absence y'abavyeyi mu vyerekeye ivy'indero y'abana ni ikinyene wagarutse ko uri kuravuga yuko uno munsi uko uri kurabivuga abantu mu kabari n'ibiki rero nagomba kubwira yuko uno munsi intambamye dufise ari mu bisagara canke ari mu mitumba biraboneka ko abavyeyi bafatigwa cane bigatuma ata mwanya w'abana tugifise abana nabo iyo abavyeyi badafatiriwe n'abantu ubwabo barafatirwa hari amakuru d'histoire hari ibintu kanaka niyaje agatahana amadeyade yatahana amadeyade ugasanga aho kugira ikiganiro kiza kuduhuza n'abana umwana yiyakira mukavuga ibintu kanaka usanga n'ivyo tuvuga n'ivyo kubarya umutima yakushije iki yatevye gukora nitiro n'uburuhe ugasanga mbere aho kumwana yo kwisanta areze yumve ko atekaniwe ahubwo abavyeyi ico dukora uno munsi tubarya umutima igisigaye naco abantu bari gukora n'ishengero ryari kugira uruhare mu vyerekeye ivy'indero y'abana mugabo no munsi nagomba ndabwira yuko n'ishengero nta influence niniya igifise mu vyerekeye indero y'abana kubera iki ubirabira mu maprogramme kuko ibintu byose bihagara mu kintu kijanye n'inyigisho mu maprogramme atari makeyo no munsi agizwe n'indirimbo usanga agizwe no gutamba usanga agizwe n'ibintu byo kwiryohera n'amajambo y'Imana bari koravugwa kenshi na kenshi ahagaze mu migisha n'ibintu cyane cyane biryohera imitima y'abantu biryohera amatwi iyo abantu bagize amaprogramme yo kwigisha abantu n'amashengero kibigira abantu nabo ntibitaba ibi rero biratuma uno munsi nta influence mu vyerekeye education n'amashengero ariko aragira imiryango ntaco iri kwirakora mu vyerekeye ivy'indero ariko rero umuntu akwiye kumenya mu gihe abavyeyi atariho bari mu gihe ishengero ata influence riko riragira mu gihe ubona umwana ivy'indero ta muntu ariko aravyitaho je nama ariko ndabwira abavyeyi ntimuhagarike umutima mumenye ko abigisha bo bariko barigisha uno munsi rero abantu bariko barigisha abana naba mu mashuri abana bamara y'umwanya munini ikindi naco nabagenzi ikindi naco n'amateleviziyo ama internet ama telefone ibitabo ariko kandi n'inzu iri kwirigisha mugabo abigisha nabo bafise si babavyeyi si basokuru si basenge ubu munzu abantu bariko baratwigishiriza cyane abana n'abakozi n'ababoyi n'abayaya ariko kandi n'abavyeyi mu mwanya muto bamara hari ico bariko barigisha abana mugabo ico bariko barabigisha naco nibijya turi benshi no munsi no mu miryango usanga papa na mama batumvikana n'induru babona bariko baragwana babona badahuriza ku bintu kanaka babona umwe yatanye ibikorwa uwundi babona umwe akankamira uwundi no kuvuga no mu mwanya muto yadufise umuvyeyi afise contribution muri education mugabo umuntu amenya ati kijya ndiko ndakora nakujya ndiko ndabaho no kuvuga ngo hari ico ndiko ndataga mu vyerekeye indero y'abana rero mu vyerekeye byo mu programme mu mashuri nayo ino mu Burundi ntibirakara cyane ariko mu bindi bihugu hari ikintu bita humanisme séculaire uno munsi mu programme bafise mu bindi bihugu bariko barashimikira kuri ijambo rivuga ngo nta mana ibaho ikindi bariko barashimikira ko bavuga ngo nta buzima inyuma y'urupfu upfuye bihetse bavuga ngo agapfuye kabazwa ivu ikindi bavuga ko atajuru ririho ngo ni indoto ikindi ngo umuriro n'iterabwoba ikindi ngo ubuzima umuntu agira abugira araha ku isi hariho n'ikindi bita théorie de révolution ku isi yaje uburenganzira bwo kubaho cyangwa kutabaho ubu bariko baravuga ati ugombye kuvyara umwana uramuvyara mugabo utamukeneye kuraho harimo n'ikindi bakubwira ati uguhaje umuntu igihe kirekire aho ko kubuza iterambere ryawe mwice wewe wibandaniza ibikorwa vyiwawe no kuvuga harimo iki kintu kiriko kiravuga guhohosha umuntu mu ntumbero yo kumufasha kutaba umuzigo w'umuryango cyangwa kutaba umuzigo wiwawe hari ikindi gukuraho abatama n'ibimuga gukororinda igihe uyisamye utayishaka kubakana n'uwo wishakiye niho hazana cya kintu cyo kuvuga cyo kubakana n'abantu musangiye ibitsina akubwira ati ni uburenganzira bw'undi uwo ushatse hariho n'agateka kazina muntu umuntu ashaka gukora ikintu akubahirizwa ati umuntu afite uburenganzira bwo gukora ikintu kanaka rero mu ncamake ndiko ndavuga ikintu abavyeyi
imana hari itegeko yaduhaye ni itegeko ryo gutoza indera abana kandi iratwereka ingaruka nziza iyo umuntu abikoze n'ingaruka mbi iyo umuntu atabikoze. Pastor, aho nyene nico nagomba tuze ko mwatubwiye ko abantu bahuriza ko yuko indero vyovyo yatitutse cyane. Rero Salocom TV1 canke kino kiganiro gihari kugira ngo gifashe imiryango, gifashe abana, gifashe abarongozi batandukanye kugira bazane ya ndero ibereye. None uno munsi canke muri kino gihe hakogwe iki? Bigende gute? Ego niki nagomba gushikako kimwe imbere yuko ndababwira icyo umuvyeyi yokora uno munsi. Ijambo ry'Imana mu Migani 17:25 havuga ngo umwana w'igipfu ni umubabaro kuri se kandi n'agatera ntuntu kuri nyina yamuvyaye. Umwana gipfu ni umubabaro kuri se kandi n'agatera ntuntu ku muvyeyi yamuvyaye. Iki ni kumenya ngo tutareze umwana kabigipfu intuntu tugarukako cyane, ingorane zitugarukako. Mu Migani 17:21 havuga ngo uvyaye igipfu aba yizaniye intuntu. Imigani 19:13 havuga ngo umwana gito ni icago kuri se. Ariko kandi Imigani 10:1 havuga ngo umwana w'ubwenge anezereza se kandi umwana w'igipfu ababaza nyina. Imigani 23:24 hakavuga ngo se w'umugororotsi azogira akanyamuneza kenshi n'uvyaye umwana w'ubwenge azonezerwa. Mu ncamake niki kintu kiriko kiravuga ngo gutanga indero biragaruka bikadazana neza twebwe abavyeyi, ariko niyo utareze ingaruka zigaruka kuri wewe. Nkuko nyene wari urabivuga, abavyeyi batari bakeya uno munsi harimo uburuhe bafise, kandi urabivyitegereza abantu urabona ko bariko barirukana ubuzima. Umugore akiruka, umugabo akiruka, amafaranga umuntu akarondera, kandi muri vyose ibintu bakora bavuga ati ndiko ndarondera umuryango, ndiko ndarondera umwana. Mugabe ikibazo nuno munsi muje murabe abantu batari bakeya baronse amafaranga b'abatunzi barafise intuntu mu mutima y'abana bavyaye, kuko ahanini usanga bafise ubwo butunzi mugabo baravye abana bafise ntawe ufise umutima wo kugera ivyo barondeye. Mbere ahanini bamwe bageze ahantu niyo babonye umuntu apfuye uwo mwana usanga ari ivyo se yaruhiye imyaka n'imyaka akabijya umwanya umwe. Kubera iki? Habuze umwanya wo kugira, yubatse amazu, yubaka n'ivyo butunzi, ariko ntiyubatse umutima uzoza kuzigama ivyo bintu. Rero aha umuvyeyi akwiye kumenya iri jambo. Nkuko nyine bariko baravuga uti hoko gwiki, twiruke turondere umuryango, turondere abana ariko bafise umutima. Aha rero ico bisobanura ngo umuvyeyi aratumirirwa kugaruka, akagaruka mu muryango inyuma yo kwirukanga arondera, akamenya ukuntu apanga ibintu, akamenya ko hari umwanya wo kugenda kurondera, ariko kandi akamenya ko harimo n'umwanya wo kurera abana yavyaye, akamenya ko hari umwana nyawurugo. Atabikoze amenye yuko ivyo vyose ariko ararondera bizoribwa na murundi yafashe umwanya wo kurera umwana wiwe, kuko yazokorana umutima wo kurondera aze kugura ivyo wa wundi yagize kandi ku giciro gito. Kubera umuntu bakunda n'agatereme bakunda kuvuga ngo yigombera ifeke ngo ifeke nimba ari idoze uko avyita. Aha nagatabi yigombera urumogi, ibintu bimwica kuko atabwenga afisa, abigurisha no ku mafaranga make, ibintu vyavara ama miliyoni ugasanga bidandaje ibihumbi bingana cyane bikagugwa n'ufise umutima. Wa muvyeyi yagenda hariya yegereye umwana, yamutojeje indero, yakuza afise umutima wo kwiyumvira kazoza no kubungabunga no kurondera kazoza kiwe, ari ngaho. Ivyo rero ariko aravyitwararika. Uwundi nawe yakuza umenga arorohewe, yakuza ata mutima ariko aragira abantu bariko baragirane, nawe ntava rero abona ati yararondeye yagize biki. Rero ico umuvyeyi asabwa, turasabwa ko turondera umwanya w'abana. Kujya wa mujese yavuze ati umwana arakeneye kubona umuvyeyi gusumba kumva ko afise umuvyeyi. Umwana arakeneye kuganira na se. Ariko pastor, muri ko muravuga ico kintu, hari ibindi bintu twagiye turabona mu ma interna mu bintu bitandukanye. Aho mfise ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere, hari abana muhura akakubwira ati jewe nakomerekejwe na papa wanje nyene, nakomerekejwe na mama wanje nyene. Uwo muntu nawe umuntu mwomufasha iki?
hama hari abandi bagiye muri internet abavyeyi babajyanyeyo ngo niho indero ibonekera ahubwo akaba ariho rero n'akari gasigaye kadenduka mbega boba abavyeyi mwobabwira iki ni ikinyene ariko navuga umuvyeyi akwiye kumenya yuko afise uruhara rudasanzwe mu vyerekeye ivy'umwana wiwe. Pastor, hari ikintu mwavuze gikomeye yuko no mw'ishengero rifise uruhara mu gutanga indero. Mugabo mwaca muvuga ati usanga ivyitaweho mu maprograme y'amashengero atari byo vyari bikenewe imbere. Usanga yitayeho gutamba indirimbo niki. Mbega ishengero naryo ryifate gute kugira rizane ya ndero ibereye umuco w'igihugu n'umuco w'ijambo ry'Imana. Yego. Umuntu akwiye kumenya ibi byo gutamba n'ibindi suko ari bibi ariko umuntu akwiye kumenya ukuntu amaprograme agenda. Yego. Kuko namaze kuvuga kuri wa kuri cya gitabo nazosoma avuga ati kazoza k'igihugu gahagaze ku muntu ariko arigisha. Yego. Aha rero no kuvuga ngo mbega uno munsi ishengero riko ryigisha iki mu vyerekeye ivy'indero. Uno munsi ishengero riko ryigisha iki ku vyerekeye ivy'imyifato. Yego. Uno munsi ishengero riko ryigisha iki ku vyerekeye ivyo gukora, ivyo kubaha, ivyo kwitwararika ibintu by'abandi. Biriko ryigisha iki. Rero no munsi nkuko nyene bariko ravuga hariho absence y'abavyeyi. Uno munsi abana nta mwanya bagifise w'abavyeyi. Je harimo umuntu aheruka kuza kudushingira intahe ariko aratubwira yuko yabaye mu buzima atarumva n'umuntu amubwira ko amukunda. Kandi ibi nkuko muze gukorera mu bajene mu gwaruka harimo benshi bapfuye mu buzima bwabo kubera babuze iki kintu cy'umuntu abereka urukundo. Urumva kuvuga gusa ndagukunda, uri mwiza, umwana mwiza, uraberewe, wagize baguma batoka byari ngo muri mwabipfumwe naco uzovamwo yuko rusa nibiki ariko kandi ico kintu kugira ngo umuntu amere neza birahagara no muri iki kintu cyo kuvuga uko muri kuravugana. Rero nk'uwo mwana ariko aravuga ati icanantangaje avuga ko yageze n'ahantu agaheza za kaminuza akashika no mu buzima mugabo afite icyo kibazo cyo kumva ko atagira umuntu amukunda. Amaze kumva umuntu amubwira ko amukunda acagira ati nuyo ivyo yamuhenze vyabaye ibindi hanyuma yahavuyemo twazina. Umwana ibintu birononekana kandi yari ncabwenge yari umuntu afise ivyiyumviro vy'agomba gushika kure kubera Imana yari yamuhaye umutwe wo kumenya ibintu kanaka mugabo ubuzima burahagaze buhagaritswe n'iki no kubura ijambo ryo kuvuga umuntu aramukunda. Yabuze ya base mu muryango wa rukundo ya affection yo kwitaho. Rero mu vyakwiye kumenya ngo nivyo ivyo kurya nivyo kwiyumvira ivyakazoza nivyo nibindi abantu bakeneye kwambara nibindi no gushaza ariko umuntu amenye ngo ijambo ikiganiro kuvugana kubaka imico myiza kubaka amajambo meza kubaka ukuntu umuntu ashobora kubana n'abandi n'ibintu umuntu yubaka rero nibi umuntu akwiye kugira kumenya. Kandi ikindi umuntu akamenya ati ubu turiko turera abana mu bihe hari amarezo sosiyo ubuhinga bwa none buri kubatera buje imbere kujyana ko ndavuga nti uwo mwana nahaba mu mwaka wa mbere azi kumanipira telefone gusumba se yamuvyaye. Kandi ibintu biri kuraraba ugiye ku Facebook n'ahandi usanga ibintu bigwiriyeyo n'ibintu bijanye na sexualité. Umwana rero ataronse accompagnement ngo yumve ukuntu umuntu ashobora kumufasha muri ivyo nikiboneye ko ndavuga nti isi riko rigisha amatelefone ariko rigisha amarezo sosiyo ariko rigisha. Je naratangaye nk'ubu narabajije abana ndavuga nti ninde mwana ageze muri secondaire atarigera abona ibyo bishusho bijanye n'ubusambanyi. Naratangaye nasanze atanumwe no mwishengero ndakunda kubibaza ngasanga numwe ni babiri nkabazi yo babiboneye benshi bavyeretswe n'abayaya ababoyi abandi bavyeretswe n'urunganwe. Naratangaye kumva ko abana batanguye kubibona bamugeze mu mwaka wa kabiri nkabaza uko vyabagendeye nuko vyifashe ugasanga umwana yarabaye kirara mu busambanyi mu zindi ngeso umuvyeyi akayoberwa saratekereza nyina aratekereza ariko imwe ariko aravuga afise imico myiza mugagatangazwa n'abana biwe. Erega harimo bamubaronkeye umwanya ni baboyi harimo babaronkeye umwanya y'amarezo sosiyo kuko umwana yadukanye ibintu kanaka batazi abantu babikuye. Ubu rero umuntu agovye kwitegereza karaba isi iri ku murindi ukomeye amarezo sosiyo ari ku murindi ukomeye abantu bariko barigisha indero mbi bari ku murindi ukomeye mu gihe abavyeyi natwe twahoze. Mbega pastor mwebwe nk'abahinga mwakoreye muri ibi bintu igihe kinini umwana yarakwiye gutunga nka telefone ku myaka ingahe ageze mu rugero ruhe? Jewe n'abana barakunda kukimbaza
nko muri primaire vraiment ho ntivyari bikenewe nko muri primaire ntivyari bikenewe ariko no munsi urabona ari ibintu byo kwiga canke amarushesho umuntu bari kwaragira harimo byinshi umuntu ashobora abariza secondaire university vy'amatelefone muga kandi twibagire harimo n'ibisamaza no kuraba cane eske uwo mwana ari ku rugero gutahura kuronderamwe ibintu bimwubaka gusumba bimusambura kuko je mpora ndababaza nti nukuri telefone nta byinshi no bivugako muganda gabo ndababaza gwaruka mwe muzitunze byinshi iri kwibafasha ibibubaka canke muri byinshi mu bibarabamwo nibibasambura cye baranyemerera ngo byinshi nibibasambura gusumba ibibubaka rero niki kirahagara muri ibi umuntu araba muri iyo myaka muri education nyene twariko turavuga hari indero ukuntu ushaka gufata umwana uko bagenda barakura sinarize kugira nti hajya ku myaka harimo ukuntu abana bagira ibintu bakenera mu vyerekeye ivyo kuregwa n'ama programme cyangwa ibintu muvyeyi akwiye kwitwararika mu kurera uwo mwana akurikije imyaka uwo muvyeyi agezemo rero ikintu nk'ivyo amatelefone usanga abantu babikunda cyane n'abana bageze mu miyabaga ariko iyo myaka y'ubuyabaga ihurirana n'uko umwana afise ibintu vy'ivyifuzo bijanye n'ubusambanyi gusumba ibindi aha rero no kuvuga ngo vya bindi bijanye n'ubusambanyi biramwenteresa cyane gusumba ibindi kuko ari muri iyo myaka rero no kuvuga ngo muri iyi ndero naho iyo amatelefone umenga nta kibazo no kuraba ntawe yabuze kuko naho umuntu yogira ande bishobora ashaka kwitora ahandi mugabo ni hamwe navuga nti muri iyo ndero harimo ikintu gikenewe kwegera umwana ukamwereka ivyiza birimwo n'ibi birimwo ukamwereka ko harimo urupfu kandi harimo ubuzima rero kuko nawe uyimwima arayirondera ahandi ikintu gikomeye no kwegera abo bana Pastor tukiri ku bintu vy'ishengero je murabizi ndakora protocole hari gihe muja mu bikorane ayo ma concert ugasanga abantu babaye benshi hakaza umuntu akuze akabura aho yicara wa mwana w'imyaka 12 yicariye ntiyibwiriza ati hari umuntu akuze ari iruhande yanje kuko twe niko batwigije kuva kera niko mwatwigishije nikirazira kwicara hari umuntu akuze ahagaze ibyo navyo abantu bariko radukurikirana babigenze gute babikore gute ego iki harimo imico myiza vyo kuri twatakaje mu gihugu cyacu Burundi imico myiza nkuko nyene wari kurabivuga naje hari gihenda vyibuka nkumva mbabaye je ndiko ndakubwira yuko mu gihe ca kera twe twarasiganwa kuja gufasha umuntu agowe tukiruka kuvomera umuntu yamugaye umuntu akuze yikoreye ibintu bimuremereye ukaza mu nyoko zanda kwakira agaca guhezagira twari tuzi ko mugisha umuvyeyi aguhezagiye ufata kandi none umunsi urafata mugabe byose biva mu mico kuko ni kimwe nariko ndavuga nti hari methodology n'ibintu abakera bigisha yari mico vyari bitito vyari n'ibindi bagirana rero muri iyo mico batwigisha harimo imico ivuga ngo kubaha ibizira rero muri ivyo vyariho kuticara kumenya wubaha kumenya uko wifata imbere y'umuntu akuze kumenya uko baramutsa kumenya uko uvuga imbere y'abantu kumenya abantu bariko baraganira bakuze uko wifata uri umwana ivyo vyari ibintu batwigisha mugabo no munsi ni bande mu bavyeyi no munsi bariko barabivuga umwana nuko ariko kandi rero tugeze no mu runganwe nako nyene gwakuze mu gihe nkiki iyo bataronse ivyo none bo batanga iki iki ni kibazo naco nyene kigaruka abakozi bacu ngira kino kibazo na umwe wese yocisha ariko arakurikirana kino kiganiro mubandanya mugira subscribe kugira mubandanye mukurikirana ibica kuri Salocom TV1 mugira n'ama partage kugira bishike kure hose murumva ko ari message ikomeye Pastor ndafise ikibazo kibana gikomeye Pastor bigenda gute ku myaka yanyu nawe tutazi imyaka mufise neza na neza mugabo biragaragara ko mukuzi ngira n'umuntu abisi nararibonye ntaba yihenze nirihe banga mukoresha kugira mwebwe abajene muhuze babugurukiye ivyo batavuze ku bavyeyi babo muhuriye mu magroupe biblique muhuriye mu bikorane muhuriye mu mashengero bakaza bakababwiza ukuri ati je vyankiyaha ibingoye ni ego nirihe banga ibanga ubwa mbere na mbere rihari biri mu muhamagaro wanje wo gufasha abana ikindi naco kihari no gutahura umwana ukamenya ibiharimwo kuko ivyo barimwo natwe twarabiciyemo ingorane bahura nazo twarahuye nazo rero kimwe ndatahura uwo mwana cyane cyane ngira nk'uko uri kurabivuga ndakorana cyane no gwaruka
ugwaruka igihe turiko turakorana nama ariko ndababwira nti tubwirana ukuri iki naco ndabugurukira nanje nkababwira ivyangoye nivyo kuko rimwe na rimwe ikibazo kihari iyo abantu bamwe bariko barahanura umenga bo n'abamarayika umenga nta kibazo bigeze bahura mu buzima bwabo umenga iyo myaka abo bana bariko baracamo ntibabona ko umenga barayiciyemo ko je nama ariko ndabwira n'abana ndi rimwe na rimwe muze murabe n'umuvyeyi akara cyane ku kintu kanaka usanga yari mubi muri ivyo usanga rimwe yari mubi muri ivyo ega pastor cyo kintu nyene nico tudahora tumenya iyo muriko muraduhanura twe tubabona ko iyi myaka itugoye mwe ntawe mwaciye oya vraiment iki nico nama ariko ndababwira ivyangoye nimba ari ivy'amakopinage nkababwira ko nanje nahatswe nkababwira uruhendo nanje naciyemo nkababwira ivyangoye nkababwira ivyagizene narababwira n'ibyo byashitse ahantu twakundanye n'abantu dukundanye n'umuntu akampeba ivyo naje nkavuga yuko vyabaye gutyo kugira n'uwahebwiye arubaka kuvuga ibintu kanaka rero ibintu byuko twemera tukabera sincere tukababwiza ukuri tudaciye hirya no hino bijya je nama ariko ndababwira ikintu umuvyeyi atubahuka kuvuga je ndakibabwira ikintu ca mbere cyatanguye kumpagurutsa je naragira umuntu kuja kwiga theology mu gihugu cy'u Buganda nigeze gusoma igitabo kimwe umuntu yariko aratwigisha cari canditse mu Congereza kivuga ngo ni disconnected generation ukindi kivuga ngo ugwaruka uno munsi rudafise ikintu rufatanije no kuvuga bavuga bati abakera abana bari bafatanijwe na basenge bafatanijwe n'abavyeyi bavuga ko ari umuntu yababwira ibizira n'ibitazira umuntu yamwigisha icica n'ikiticha mugabo kerekana ko uno munsi abana bariho batagira umuntu ariko arabwira icica n'ikiticha je mpurambaza n'abana ni bande bana abavyeyi barababwira ibintu bijanye n'ivya sexuality barahora no mwishengero kubivuga ibintu bya sexuality barabitinya kuko biboneka ngo nibiteye isoni ico bita ngo ni tabu kubganyo bo bivuga bien sûr urabivuga mugabo ukamenya rangaje bivuga mu bivanye n'umwana muri ko muravugana umuntu akabibabwira kuko ivyo barazi ibintu biteye ubwoba barazi ibintu bigize umuntu akubaka akababwira rero muri ico gihe numvise mpaguruka ariko ndavuga nti abavyeyi babuze aho batariko baravuga ibintu kanaka cengira ndabivuge rero umwana ukamwubahuka ukababwira ibintu kanaka kandi agabona kubwiregire nkuko uri kurabivuga maze kumva intahe nyinshi z'abana bazi kunshingira intahe bambwira ibintu byabafashe mu buzima bwabo ubu harimo n'abantu bigeze kuza bavuye no mu bihugu bitandukanye bansanga imuhira baza kumbwira bati pastor ntitugomba kutwakirira ahandi tugomba kutwakirira imuhira imbere ya madamu wawe imbere y'abana imbere y'ababanyi babone yuko uno munsi ico turi ugifise mu ruhara baca barakirana groupe baca bambwira bati twe tugumana groupe tuzogume turi hamwe iyo groupe bayise ngo hamwe n'abavyeyi n'umuvyeyi wacu iki n'ubu twubatse turagira ikintu cyo kwakompanya abo bana no kubaherekeza muri ivyo bihe basanzwe barimo rero ni iki cyo kubahuka umwana ukamubwira ivyica n'ibiticha ukubahuka ukamugurukira kandi ukamushingira intahe naho nivyakugoye ibi rero ni ikintu cyatumye n'abana batwugurukira kandi bakatubwira ego pastor tujya kurangiza tumere nk'abigirwe imbere gatoya aho umujene arakuze agiye mu responsabilité ingo ibintu by'igihugu vy'akazi mwishengero mugabo agiye muri bya bintu yategetswe gutunganya afise ibikomere ataronse yandero kuziko yaronse indero kuri WhatsApp yo kwiriga bega nizenkurikizi zica zigaragara ego joye nkiri umusore hari hano natanguye gukorera muri rishira hamwe nyene nari koreye mu volontaire imyaka 3 hanyuma hari umuntu yanyitegereje abona ngenda abona mvuga abona utwo nkora acampamagara ati Augustin sa urazi ico zoba reka ngo ntuzi ico zoba reka urakizi urakizi ntinzobike urazi ico zoba nte ngo ico zoba ni icuri ico zoba muri kazoza ngo ni icuri acambwira mu gifaransa ati si tu n'es pas responsable aujourd'hui ne pensez pas que tu seras responsable demain niki wewe acagaruka kaza kavuga kandi ariko bimeze avuga yuko ahantu hakuru cyane ko kubakira ikintu bita personality agatima k'umuntu ari muri iki gihe cyo mu myaka y'ubuyabaga umuntu arahapfira canke akubaka kazoza kiwe ko mu muryango ko mu rugo n'ahantu hose aho bakiriki mbere rimwe na rimwe hariho n'igitabo kimwe mperuka gusoma uwo muntu yariko aravuga ngo
hagati y'ibice 70 na 75 vy'ingo zisambuka bisamburwa n'inyifato umujene yifashe akiri mu buyabaga. Ahari no kuvuga ngo inyifato umuntu aba ariko arifata muri iki gihe kiramugira icari. Ukuze wiba, ukuze ukora ikintu kanaka, ukuze atamutima w'ubuntu ufise, ukuze atabugwa neza, ukuze uri umuntu yiruka inyuma y'abakobwa canke yiruka inyuma y'abahungu, ukuze uri umuntu agize ikintu kanaka, ntiwiyumvire ngo bazoza kukuzeza ibintu kanaka ngo uzobikindi kinyuranye n'ico uri kurubaka. Kuko ikintu bita personality ni ikintu umuntu yubaka nk'ubaka inzu. Aha rero umuntu akwiye kubimenya ngo ntuze ngo ukorokera mu bikorwa ugombye kuba ikindi kintu gitangaje gisumba ico wabaye, gisumba ico uri kurubaka. Harimo ivyo umuntu aba ariko arubaka mu bwo butubwiwe. Rero no kumenyera nkuko nyine bariko babivuga, kuzezwa amabanga no kuzezwa ibindi ni ikintu kimwe, ariko kandi hari ikintu kiza gukontera mu vyerekeye ivyo kuragirana wubatse iki, wabaye gute. Pastor, tubashimire cyane n'ukoze cyane, mutuyagiye ibintu bikomeye kandi uravye umwanya mushira mu gwaruka ntitwobiheza mwa kino kiganiro. Ariko nakahe kamo mwotera abavyeyi bariko baradukurikirana, nakahe kamo mwotera abajene bariko baradukurikirana? Akamo ubwa mbere na mbere notera abavyeyi, novuga nti igihugu kirabahanze amaso. Kuko nimba twiyumvira iki gihugu kizoba, twamaze kumva ko umuryango ufise uruhara rudasanzwe. No kuvuga ngo iki gihugu kiri kizova kucyo turiko turakora mu miryango yacu. Ico turiko turubaka. Nimba turiko turubaka indero, nimba turiko turubaka abana b'ubuntu, twiyumvira ko igihugu cejo kizoba kimeze neza, ishengero ryejo rizoba rimeze neza, imiryango izoba imeze neza. Ariko nimba tutariko turarira abana, twamaze kumva kuri ajya amajambo twasomewe, umwana gipfu n'umubabaro kuri se. Niyatagira indero kubera wamuburiye umwanya w'ico umubwira, witegure gupfana intundu ubonye akagabana bariko barabamwe. Umwana wawe apfungwa, umwana wawe akubitwa, umwana wawe arya ibitaribwa wari ufise ibyo kumugaburira, umwana yirirwa arasambana yonone ubuzima bwiwe wari ufise ibintu kanaka byo gushaka kumufasha, usanga ari kibazo. Usanga sinzi ariko ndarangiza sinzi umuntu uze umwana umwe, umuvyeyi yabonye umwana yari yakundanye n'umuntu atandira afise, bari bazi. Aravuga ati mwana wabuze iki? Mwana ugoma impuzi yihe? Mwana ukenenda gukorera iki kugira ngo ureke kumaramaza mu bandi bavyeyi? Aramubaza kwera afise ibintu. Mugabo umwana aguma kwirigara, umwana aguma mu rumogi, umwana aguma kwegana na wa wundi bazi ko ameze nabi. Mugaye inasenge yari yarize ivyo kumviriza abantu bya counseling. Arahamagara uwo mwana amubwira ati mwana, cenda gukunda ariko narumvise inkuru ko ufise umuhungu mukundana, ariko ntiwigeze umumbarira. Amubwira ati nari kumukubwira gute bose bantu ko ari gipfa. Ati none Yesu uko ahubwo ndagusavye ku munsi wa gatandatu uzoze umuzananye n'uwo muhungu. Acaramuzana, baramwakira, bamufata neza. Uwo muntu aranezerwa kubera atakintu yigeze amubwira kuvyerekeye ivy'ingeso, mugaye abakiriye kandi gasa n'umutahura. Uwundi munsi baragaruka barimenyera, umwana urumva umuntu yamwakiriye n'uwamutahuye muri ivyo. Muga mu nyuma maze kubona ko yimenyera cyarambwira ati mwana, bwa icyo nagira ndakubaza, none hagiye umuntu akunze umuntu ko agira icyo amukundira, ujya wamukunze iki? Uwo mwana cyarambwira ati senge, sindaguhisha pe, ko wanyubahutse kandi ukanyereka urukundo. Ujya se uko ndamukunda, muga kuva mvuka kugira ngo none munsi nta muntu numwe yigeze ambwira ko nkunda kiretse urya. None nari kumuheba, senge aramubwira ati nukuri, naje sinamuheba, bandanye. Muga carazunguruka abwira nyina we ati ukabona umwana wakubwira ko wa muhunga muhevye, ntuzunezerwe ubanze umureke. Wa mwana atangura kubona amadefo ya wa muhungu kubera yabonye umuntu amwereka urukundo. Muga mu nyuma agera kubwira nyina we ati rwa ruhungu ndaruhevye, nurusambanyi rumeze kunukunda. Ati mwana, nabonye urukundo rwanya rutari uruheyi ukuntu wakubise ko kihangana. Muga mu nyuma wa mwana ahava aramuheba. Nico gitono umuntu yise ivya counseling yavuze ati ntuzufate ingingo zo kubwira umuntu ngo ahebe umuntu kanaka, ahubwo mwereke ikibi aheze yifatira ingingo zo guheba. Kuko rimwe na rimwe harimo ivyo tubaforosa akareka kubikora kubera tumubona, muga akazoza kubikora tutamubona. Rero ni iki umuvyeyi yegera uwo mwana, amwereke, amutahure, amwugurukire,
amwereka urukundo mu byo avuga no mu byo agira ibintu kanaka, ariko kandi turonka umwanya wo kubana n'abana tuganira tubereka ibyica n'ibitice. Icyo ni ikintu bigize. Ikindi naco ku ruhande rw'abana, uruhande rw'abana twumve ko Imana yaduhaye abavyeyi kandi dutegerezwa kububaha. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo twubahe abavyeyi batuvyaye tubone kugira amahoro no kurambira mu gihugu Imana yaduhaye. Igihe utubasha umuvyeyi umenye kuzopfa kare. Ni devoir. Kandi ijambo ry'Imana icyo duhamagare tugira kubaha abavyeyi suko abavyeyi bacu baba bameze neza. N'igihe batameze neza duhamagarirwa kubaha no kubakunda. Ni ikintu kitoroshe, dusaba inkomezi dukura ku Mana, kuko rimwe na rimwe no muri iyo nyifato abavyeyi bagiye kudukarira hari igihe tumwa n'umutima w'umuvyeyi agomba kutwifuriza kazoza. Kandi ikindi nacyo nkuko mwana ariko ndababwira ni hari igihe usanga umuvyeyi akaze kubera azi nawe nyene yabibayemo. Rimwe na rimwe ubwo bukare ntibuhagaze kugwana nuko azingaruka ziri muri ivyo yabayemo. Rero rimwe na rimwe hari igihe agira ati uwo mwana ntagogwe nagowe ntashike muri ibi bifise ingaruka mbi, ugasanga rero rimwe na rimwe arakaze. Rero rimwe na rimwe niyo umuvyeyi akaze ntubibona mu ubwo bukare gusa, harimwo ubwo bukare bwo busunikwa n'urukundo kuko utagomba kukubona uguye mu magorwa canke mu vyago ashobora kuba azi muri kahise. Kuko rimwe na rimwe n'abarundi baravuze bati igitugu naho gikura ntigisumba izose. Abavyeyi rero kuryo bameze harimo vyinshi bazi kandi batuboneye izuba gusumba ivyo tugize. Hagiye baducira umugani niba tubwira ikizira kiba kizira kandi kunezeye umwana. Nico no hanura abana. Pastor, harabo bariko barakurikirana kino kiganiro ari umuvyeyi canke ari umujene akavuga ati nukuri je ndifuza kuganira none mu pastor mu maso mu yandi tuganire nyene bivyimbitse. Byo kunda ko babona cyane. Ndiho kubw'ishengero, ndiho kubw'abavyeyi igihe bikunze mbere ndanabinezererwa. Iyo rimwe na rimwe turiko turafashanya n'abo bana hari n'igihe bahora bambaza mbega abavyeyi bobo uri kubafasha iki. Rero rimwe na rimwe turetse n'ababishatse hari n'igihe dutegura n'inyigisho z'abavyeyi kugira ngo tugire ibintu tuganire. Mbere n'uno munsi narigeze kuvugana n'abapastori ko hari nifuza igihe kimwe kuzogira ikiganiro n'abavyeyi kugira ngo tuvugane ivyerekeye ivy'ingeso y'abana bifatanye n'intahe z'abantu bavuga ivyabonanye mu buzima bwabo bihagaze ku nyifato y'abavyeyi. Mbega pastor wo bakenera yo basanga he, musanzwe mukorera he? Sinzi. Murakoze cyane. Jewe namaze kubabwira yuko nkorera mu muryango w'abasomabiri mu Burundi, aho hari pancarte ntiraboneka cyane ariko umeze nk'uja ku Mushasha uvuye hajya Nyabiharage ukase kuri rya rompwe uja kuri Monument Runa. Ni inzu igira gatatu haruguru y'ibarabara yubatse bwa banki itagira itabonekesha amabati, isize amarangi ya rouge na yera. Nta pancarte turashira mugabo ni haruguru ya pancarte bita ishengero bita Maranatha impande y'inzu nshasha bariko barubaka ya etage hepfo y'ibarabara. Pastor tubashimire cyane. Murakoze cyane. Kandi twizere n'ikindi gihe tubakeneye ko muzotwitaba nkuko no gusumwa twitavye. Kuri naje zobikora. Ndetse n'igihe mwaba mufise ikindi kintu mushaka gusangiza abantu murahawe ikaze muri Salocom TV1. Murakoze cyane. Imana ibahezagire namwe, Imana ihezagire n'abariko baradukurikirana. Mubandanye muhezagirwa mukurikirana ibiganiro kuri Salocom TV.